ngo ishavu ni ryinshi cyane kwa Paul Kagame hariya hakurya y'Akanyaru. Ishavu ni ryinshi cyane muri RDF inkotanyi, imbwebwe za Sarambwe, inyuma yaho Wazalendo, FRDC n'abafatanyabikorwa babo bagize ikintu bita surprise canke novuga ngo batunguye, bakoreye akantu gashasha izi mbwebwe za Sarambwe mu muji wa Uvira muri rusangi, bakabagabaho ibitero batari biteze, mu gihe bo bari barategura amafanfare, bategura amabido, bategura amabati, bategura ibindi byinshi bigenda bitandukanye byo kuja kuninahaza, kuja kubesha amapankarte n'amabanderore ko abene gihugu ba Uvira babayoboka, babakunda kandi bifuza kugumana nabo, bamagana canke ngo bagwana itegeko rya Donald Trump, itegeko rya Amerika ritegeka izi mbwebwe za Sarambwe gusohoka muri Uvira ndetse kunavana burundu mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ku itariki 1 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Wazalendo bakubise surprise idasanzwe, baracucuma umwana w'umunyarwanda gushika naho bata bakomoka. Utureresi tumwe sishaka kutugarukako, ariko ndazi ko mwatubonye. Ico ngomba gushikiriza canke ico ngomba kugarukako ni video iteye agahinda, ivideo igaragaza ubugome n'ububisha, ahubwo abakongomani baguma babaje inyuma, ariko nabo nyene bamwe sibo, ariko hari ababikora kubera imvo z'amafaranga, gukunda amaronko, amarara n'umwina w'isi, bakaja gushira amukangaratete bene wabo. Bimeze gute? Inyuma yaho AFC M23 izingwe za Sarambwe zishize ko umukazo abakongomani ngo baje mu mabarabara, baje kubaninahaza, babaririmbe, bongere bahayagize ko babanye neza kugira bikunde bagume mu miji n'ibindi bisagara bigenda bitandukanye bafashe. Wazalendo imaze kubavugutira umuti, imbwebwe za Sarambwe zacezerekana inzara zabo ivyo bari basanzwe bakora mu mwijima, kuko kenshi uko bwije kirajoro ryose bategetswe kurara bakereye, abantu bategetswe kurara bishe abantu muri ya systeme yabo yo kuguma bica bagana muri genocide, mu kugabanya ubwoko budahura n'ubwoko bagiye kuvugira mu burasirazuba bwa Kongo. Bahise nko kuza bararasa ibintu bita amabombardement aveugle, barasa mu mashure, barasa mu bitaro, barasa mu bice igenda bitandukanye ihurikiyemo canke isanzwe ihuriramwo abantu benshi, kugira bagwiza bapfa, bagwiza aba victime, hamwe naho bogebo vyoshika bagakugwa bakabaderoje canke derishe mu muji wa Uvira, bagende bashitse kuco kiba ku ntego imwe muri zimwe nini ziba zabajanye aho babagiye hose, ari gusasika inganda, kwica no guhonya ubwoko. Muri bice byinshi bagenda bararasamwo n'amasasu menshi yagaragaye, barasa mu mice no mu micungararo vy'ibitaro, aho hari video canke ireresi yagaragaye abavyeyi batabana babo ku bitanda, ugasanga umuvyeyi yirukiye munsi y'igitanda yibagira akagwaje umwana, ugasanga umugore yirukiye munsi y'igitanda akibagira akagwaje umugabo, ugasanga umugabo yirukiye munsi y'igitanda akibagira akagwaje umugore, kuko amasase yari karavugana, amasase y'imbunda nini, amabombe, amabombarde magenda atandukanye, gushika naho indege za Sukhoi 35 F35 n'izindi ndege z'intambara zagumye zigera amajanja Uvira, ariko ngo bikaba bitakunze ko babombarda neza nkuko bavyifuza. Kandi n'ikindi kintu Wazalendo nayo yashikirije ivuga ko bahereye muri buriya buce kubera ko vyahuriranye nuko baza gukora imyigaragambyo, ivyo bita manifestation, bo bise ngo pacifique, bigana kuja kwiyemera no kuja kwereka makungu ko babanye neza n'abene gihugu. Aha inyuma hari gitutu, hari inkoni, hari imbugita, hari ubuhiri n'ibindi vyinshi vyo kubatera ubwoba kugira bikunde babayoboke. Bavuze ati ntitwari vyari gukunda ko tubombarda canke twatapira hagati mu muji wa Uvira kubera hari gupfa inzira karengane nyinshi cyane. Ico gikorwa nagishimye nico ciyumviro, aha kikaba kigaragaza ko Wazalendo bamaze gukura mu gihe mu ntango za zino ntambara zo burasirazuba bwa Kongo. Wazalendo bafatwa nko kumengo n'abantu baciriritse, n'abantu bitwara uko bitwara nyene. Ahanase kuvuga iriya terme kumburire mu gifaransa canke mu congereza ntibaze kuvyumva ko nsa n'utukanye, hama ngo bafatira ibihanino video, ariko murumva ico nashatse kuvuga. Wazalendo kungene bafatwa ubu siko bari, kuko ubaratahuye, baraba monitorinze, baraba briefinga, barabashira ajour, barababwira ati ino Kongo ni yiwanyu, nta wundi muntu wo kuza kuyigwanira, naho twoza tuje gusahiriza, ariko haguruka
reka mugwane nk'abana b'igihugu bagwanira agataka iteka nitekane ituze n'amahoro mu gihugu canyu. Imbere ko tuja idonido mu yandi makuru, hari amakuru ya Karemi, turaza kubabwira marine ya FARDC abasoda bagwanira mu mazi ico bakoze. Karemi, umwanya dukundiye turagenda Fizi, twongere tubabwire n'ibijanye n'ikugwa ry'u Rwanda, n'ikugwa rya ambasade ya Amerika mu bihugu birenga 13, bisigura ko bahamagaye aba ambassadeur 13 ibihugu vya Afrika, bikaba ari byo vyakuwemwo abambasaderi benshi, aho akaba arimwo u Rwanda na Uganda. Ibi vyari bimaze imisi bivugwa cane. Umwanya ukunze kandi turaza kuyabira hamwe n'uwitwa Christophe Bazivamwo, uwagizwe SG secrétaire général wa FPR Inkotanyi. Ubu naho akaba yavugishije abantu benshi kuko ari mu bwoko bunyuranye n'ubwa Paul Kagame. Aha ndavuga akaba ari umuhutu or Inkotanyi bakatuzi ko 100%. Inyuma y'iyi video tuce tuza midonido. Unafichama chini ya kitanda, unaacha mtoto kitanda yote. Usifichame na mtoto chini ya kitanda basi. Nafasi nyingi leo dimanche. Watantelea mwezi wa 12. Mopikali huko unaona wagonjwa wanafichama chini ya vitanda, ona ukweli. Ni fedha intensive. On. Wanafichama chini ya vitanda wagonjwa. On. Huyu mama anakutana chini ya kitanda, anaacha mtoto kitanda yote. Muone. Ikaze rero na karibu kuri Flow Podcast TV. Bakunzi ba Flow Podcast TV, ndabakengurukire mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro, amakuru, ubusesanguzi buca kuri nombonesha kure yanyu. Mwe mudukurikirana muri mu gihugu c'u Burundi, igihugu c'u Rwanda hakurya Kanyaru, mudukurikirana muri mu karere ka Yase muri rusangi, muri Afrika, Amerika, Asia, Oceani, eka ni Burayi. Rero idonido canke imuzini muzingo ya kino kiganiro nabona ubusesanguzi bwo kuri no munsi genekerezo rya 2023 ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2025 ni ku munsi wa kabiri, umunsi w'imirimo nkuko bisanzwe. Twaba turiko turegereza umunsi abemera abakirisu muri rusangi basanzwe bahimbaza ivuka rya Yesu Kristo, ariryo bita Noel. Rero abavyemera n'abemera uwo munsi ntangore kubifuriza umunsi canke imyiteguro myiza igana umunsi mukuru abazobatirisha. Muze mwibuke mudutumire, mwongere mutumire n'aba banyu. Reka tusimbire rero Ikaremi, aho FARDC yanaguye ku buryo ngo bukabije, uburyo buteye ubwoba ikivuko canke systeme marine yabo. Ndavuga marine FARDC, igisirikare kigwanira mu mazi, bakaba bahanaguye ngo mu buryo bukurikira. Hakaba hasizweho ibimoteri bigenda bitandukanye, haba ibitanga umuyaga nkuba, amoteri y'ubwato bw'intambara atandukanye. Hakaba hagizwe ibintu bita ahumema, bisigura ko bazanyeho ibigwanisho bitandukanye, kandi ibi byose niko ndababwira bikaba vyakoze, bikaba vyafashije kuri resulta mwabonye za makobora n'ahandi hagenda hatandukanye, aho hapfuye izi nkozi z'ibibi ku bwinshi cyane. Uwo bayasigaye ahumeka akaba yirukanga aja za Ruwanga n'ahandi hagenda hatandukanye. Hakaba hagizwe ibintu bita poste de commande gute? Basizeho uburyo bwa internet, uburyo bita GPS. GPS ituma borienta matire avec précision, nkuko aba ari mu ntambara iri moderne, atari vya bindi batumbereza batamenya n'ibirometero barasheko bavuga ati kirasaho kigwa naho nyene. Ariko ubu hari equipe nibi bita GPS bizofatirita kugira boriente amatire n'ibindi bigenda bitandukanye. Iyi marine ya FARDC rero Ikaremi basizeho n'ikindi kintu citwa
telesurveillance ni uburyo bwo kuguma bagenzura haba mu mazi, haba mu micungararo, haba mu kirere. Ibi rero bikaba vyashimishije abakongomani aho bavuga ati none mwari murindiriye iki, kuko ngo ibi bikoresho vyakoze cane mu rugamba gwiriwe rwaramutse rurongera ruririrwa mu Buvira cane cane mu bice vya Fizi hariya Makobora n'ahandi hagenda hatandukanye. Tugire ko turaba rero muri Fizi naho nyene bimeze gute. Muri Fizi gushika kwibarabara na mahoro, gushika kwibarabara rya gatanu byo bita RN5 M23 nta muntu numwe canke umunyarwanda numwe aharangwa, babaye denishe, baba deroje. Wazalendo ikaba ikenguruka ngo ubufatanye budasanzwe bwagiye bugaragara mu bene gihugu eka no mu zindi strategy ntashoboye kuvuga hano kuko kumbure binashobotse bagasumba imbaraga, ariko imbaraga bafise zirarenze kandi ngo ubu barizeye kuko ngo ikosa barabonye aho riri. Aha ikintu canezereye kuri Wazalendo aho twagerageje kuvugana nabo, bambwiye ati twebwe twarakoze ikosa ryo kudatahura icarico naho twari twarabwiwe icarico urugamba. Ngo ikindi kintu rero catumye Wazalendo bagaruka n'umuvuduko udasanzwe n'ishavu na objectif na determination, ngo nuko babonye mu makambi yose ya Uvira n'ahandi hagenda hatandukanye canke ngo ahaba uwitwa uko bavyita hariya hakurya Kanyaru, umututsi, ngo abanyamurenge n'abandi benshi bagenda batandukanye, ngo baraninahaje gushika naho bagenda mu masengero banezerererwa ko izi mbwebwe za Sarambwe zashitse mu Buvira. Baravuga ngo torahemutse, ngo duhemukiye. Biragaragara ko hoba harimo ngira abo babayoboka baba kuri babo bafashe amafaranga, kuko mu mvugo yakoresheje bavuga ati, bamwe baravuga ati twarahemutse, nukuri turakwiye kwikubita gashi tukaja kwikura agasuzuguro, kuko ngo amajambo yavugiye Uvira yarababaje, yaravugiwe Uvira yarababaje cyane gusumba amajambo yavugiwe Bukavu na Goma. Nico gituma rero baje bataryambaye kandi bafise courage ngo idasanzwe. Rero aha hakaba habaye imigwano idasanzwe muri Fizi, Rugezi, Biraro 2 na Point 0, kandi ndizera ko mwabonye utureresi aho bashoboye gushira ku bashize ko intoki, bashoboye gufata imbwebwe za Sarambwe. RDF inkotanya abasirikare b'u Rwanda batari bake, amafoto yoyo y'abahasize ubuzima mu mbwebwe za Sarambwe ni menshi, aho bisasu bigaragara ko bagenda baratabagurwa n'ibisasu binini imbunda canke inkoho nini. Murabizi ko ntarekuriwe gucisha hano amasanamu nkayo canke amareresi hano kuri no rubuga kumvo z'ukwanka ko ruhanwa, kuko YouTube ntivyemera. Ariko ari muri group ya Free Podcast TV ndibaza bamwe amareresi n'amasanamu mwagiye murabibona. Ndabibutsa ko bahari abana bazize ko tamenya ko Uvira, Bukavu, Goma hateguwe manifestation, bo baje bashikira kubuhiri. Aha nkabamvuga ati ego bakubiswe, ariko AFC M23 mbwebwe za Sarambwe zikomeza kugaragaza abo ziri, kuko ijya video ndibaza irindi shikira jewe abakongomani benshi bayibonye, kandi biga navyo ni vyiza rimwe bayo gusa batabishe, kuko birabavyurira agashavu bagatahura bari kumwe nande. Bimeze gute rero bamaze gukugwa za Rugezi, Biraro 2.0, Wazalendo ivuga ko izi mbwebwe za Sarambwe zace zirukira mu misozi, zirukiye ngo mu Minembwe, ngo ho bagiye kwiyegeraniriza n'abasanzwe bari mu Minembwe batwigwaneho n'abandi benshi bagenda batandukanye, ngo kugira bongere bagabe ibitero, kuko bagiye barahiga bakubita gatoki. Ahantu bishoboka rero ngo ko hoba boca bagaba ibitero ku Wazalendo bamaze kwiyegeranya bakamara kugira amanama n'ibindi bitandukanye, ngo boca mu gace kitwa ngo botera Wazalendo baciye ahantu hitwa Lulenge. Aba cane ababaye muri iyo micungararo baca bahatahura gusumbya, ngo canke bigyabo nimba ari bigyobo sinzi ko nyine baprononsa, nababwiye ko amarokalite n'uduce tugenda dutandukanye two muri Kongo tugoye. Hakaba ariho n'ahandi bashoboye guca vyoroshe naho nyene ngo ni Rugeze. Ariko Wazalendo kavuga ati aho hose turahazi, ubu tugomba tugwane tugaragaza ko turabakongomani nyezina, turiko turagwana n'abatahametriza, naho boba barimwo abakongomani bamwe bataye akaranga bakaja ku ruhande rwabo
tuzobahana kandi tuzobategera kandi ngo Uvira irindi jambo rero numvise bibashobokeye azoba ari amahoro ariko bararemeza neza ko uno musi ni tariki ya 23 ejo tariki ya 24 Noel birashoboka ngo ko bayijya Uvira bayisubije urumva ko bari determine reka tubihe igihe kandi twongere tubasabire kuko je ntegetswa kubasabira kuko bagwanira Kongo yabo bagwanira gataka kabo bagwanira bene wabo bagwanira inzira karengana bahagarika genocide ko rakorerwa bagwanira guhagarika kwibwa ubutare n'agataka Imana yabahezakije abanyarwanda nibasubire mu Rwanda rwabo kuko bamarire makara u Rwanda gwiza u Rwanda ruteye imbere u Rwanda rw'imihanda u Rwanda sinzi ariko busigaye ari u Rwanda visit mavunja na visit ibintu bigenda bitandukanye rero ni mureke complexe d'inferiorité ni mutahi wanyu gende mutegura igihugu canyu ciza mukibemwe mu mahoro ivyo mwibwe byaravyivye hanyuma nimba ari Imana izobacira urubanza canke kabahana mu nzira zayicishijeho ariko muha amahoro abanyekongo kuko niko nama nababwiye hariho rero inkuru idasanzwe ikirabica bigacika ariko rero kuyinjiramo cyane bisaba nk'ikiganiro kindi cihariye kuko bivanye n'umwanya uyu mugabo witwa Christophe Bazivamwo bagize SG FPR wa FPR Inkotanyi d'abord nababwiye mu ntangamarara ko yatangaje benshi kuko ari umuhutu ariko benshi bakongera bakaza kumudefanda bamwe banyenyene mu Nkotanyi na babandi bakunda kuza mu commentaire gutukana ko ngo nivyo n'umuhutu ngo ntigitango ngo biratangaje ku bantu bamenyereye FPR Inkotanyi ari majoritaire matutsi ngo ariko uyu yamye ngo ari uwungirije abashatse kuvuga umuvisi uyu yarabaye umuvise ngo wa Paul Kagame nibihe birebire rero ngo nta gitangaje kirimo ngo kandi uyu mugabo mu bagabo batwenza Paul Kagame kenshi abicaranye hari imbere uyu mugabo ngo arimwo bigaragara rero ngo ko azinanye na Kagame cyane mu strategy yabo n'ibindi bigenda bitandukanye bashatse kuvuga uyu mugabo rero yavuzwe ko amajambo menshi ariko icavugishije canke ikintu cinyegeje inyuma y'inama yihutishijwe ya FPR Inkotanyi rikoraniro nimba Assemblée Générale ya FPR Inkotanyi yabaye igihutihuti kumvo zigenda zitandukanye zitatu izi nazo twashoboye kuzirabira hamwe mu kindi kiganiro kuko ndabona ko umwanya twemeranije umaze kurangira aha niho cangaruka tukavugana ariko reka ndababwire ko u Rwanda Uganda Nigeria Senegal na Niger Amerika yamaze guhamagara abambasaderi abaserukira nimba ari umambasaderi nimba ari umukonsira bivana n'uwo Amerika barashize muri ico gihugu kuko ari ibihugu bashiranga amakonsira hari abashiramwo abambasaderi nkuko baba barabitegekanije bahamagawe batahe bisigura ko izi ambasade zugawe bakaba basubiye bahamagawe gusubira mu gihugu cabo rero uyu Christophe na FPR Inkotanyi no kurondera tukakora ikiganiro nyicihariye kuko ari impamvu Kagame yace hamagara inama ya FPR Inkotanyi n'igituma yashizeho uyu mugabo mu bandi bose mu ntore n'abandi bagenda batandukanye kungene bagenda baritana iyi ni strategy bakoresheje tuzoyirabira hamwe mu kiganiro kuko ni benshi nabo nyene mu Rwanda byabatangaje ntibaratahura kari Paul Kagame n'abamukikuje bashizeho uyu mugabo mu Rwanda bavuga ngo w'amazuru manini ibi nuko biri ndabivuga uko biba biri kuko niko baba babivuga niko baba babishikiriza abatahura ukundi nabo muri ihangana ariko amakuru uko aba yasohotse niko aba ari kuko ibi na sijeje ngene ndabivuga ne kumbure no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi ejo canke hirya ejo mu Rwanda muzobibona babivuga babigira ko ama analyse canke ama commentaire kuko benshi mu Rwanda batangaye kuko ntibari biteze ko FPR Inkotanyi yo hava itwagwa n'uyu mugabo ariko benshi bakongera bakagaruka bakavuga ati barinda baha igihugu bakiva mu ishamba umuhutu bisigura ko strategy yabo yo kujijisha canke yo kwica inzehe yo gukora bino bakoze sibishasha ariko uyu mugabo niyicarira amajanja kandi harora impamvu ibi bintu Paul Kagame na FPR Inkotanyi zimukikuje nyezina bakoze kano gakino rero ndabakengurukire dukomeze kubana mu biganiro n'ubusesanguzi bubandanya buca kuri runo rubuga rwanyu Fleur Podcast TV ndabibutsa ko na Fleur Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mugire umunsi w'akazi w'umugisha ciao